bakunzi bene data, izina ry'umwami Yesu Kristo rishimwe rishibwe hejuru. Numva mfise umunezero mwinshi cyane mu mutima wo gusangira namwe amwe mu majambo y'Imana. Imana yashoboje kwandika igihe yambarira kwandika ca gitabo citwa ngo Comment continuer la voie chrétienne. Byukuri ndakengurukiye Imana yo mwijuru ingene ingiriye neza kugira ngo nshobore gusangira namwe amwe mu majambo Imana yashoboje kwandika. Rero ibi byose ndiko ndababwira by'uyu mubatizo wo mu mazi, mubatizo wa muhemu, mubatizo no mu buryo bw'imhemu, muri muhemu yera, ibi byose biri muri iki gitabo. Imana niwe yashoboje kuvyandika ca gihe nababwira Imana yambwira kwandika kino gitabo. Rero ndagomba rero ubu naho turabire hamwe itandukaniro riri hagati ya ingabire zo muri mpemu n'ivyamwa vya mpemu, kuko turi kuri iki cigwa co gusobanukirwa impemu. Ubu nagomba twinjire muri iki kintu rero co kuraba itandukaniro riri hagati, canke no bivuga mu gifaransa la différence entre les dons de l'esprit et le fruit de l'esprit. Quelle est la différence? Les dons de l'esprit. Ubwa mbere hoho mpemu n'umwe. Il y a un seul esprit. Mpemu n'umwe. Mpemu n'uyu umwe. Hanyuma uyo rero yarahaye abantu ingabire zitandukanye. Ingabire zitandukanye, izo ngabire rero dusomye mu ijambo ry'Imana hariya mu gitabo c'Abikorinto ba mbere igice c'12. Abikorinto ba mbere igice c'12 turahera hariya ku murongo w'8. Dusome twumve ingene havuga. Umutwe w'amajambo uvuga ngo ingabire za mpemu ziri buryo bwinshi. Murongo w'8 haravuga ngo kuko umwe aheshwa na mpemu ijambo ry'ubwenge, uwundi agaheshwa n'uwo mpemu ijambo ryo kumenya, uwundi agaheshwa n'uwo mpemu ukwizera, uwundi agaheshwa n'uwo mpemu umwe ingabire zo gukiza indwara, uwundi agahabwa gukora ibitangaza, uwundi agahabwa kuvugishwa n'Imana, uwundi agahabwa kurobanura impwemu, uwundi agahabwa kuvuga indimi nyinshi, uwundi agahabwa gusobanura indimi. Ariko ibyo byose uwo mpwemu umwe niwe abikorera muri bo, agabira umuntu wese uko agomba. Imana ishimwe. Iyo ndiko ndabivuga gutyo nawe uca wiraba ukaraba muri izi ngabire mbega ufise iyihe, ibyo mpemu ahora dushoboza gukora. Ndiko ndasoma aya majambo nawe witegereza ukaraba muri ba bantu usanzwe uzi, harimo umuntu usanga afise ingabire y'ubwenge ahabwa n'uyu mpemu, ngo kuko umwe aheshwa na mpemu ijambo ry'ubwenge. Hariho abantu usanga bafise amajambo y'ubwenge byo kuri, akavuga ugasanga ikintu aravuze ikintu gitomoye cyane, wamuraba mu myaka ukabona n'umwana muto y'ibyo bintu ntabyo yari kwiyumvira kuvuga, ariko ukaca uvuga uti aha, iyi ni mpemu y'Imana bivuze. Hanyuma ngundi ngo gaheshwa n'uwo mpemu ijambo ryo kumenya. Ijambo ryo kumenya ni parole de connaissance. Hama uwundi agaheshwa n'uwo mpemu ukwizera. Uku kwizera si gutandukanye na kwa kwizera Yesu kumwe kutugira abana b'Imana, ariko uku kwizera kuva kuri mpemu ni ntange nk'akarorero. Hamwe muri za ntahe nabashingira mu bihe byarenganye mu mwarabyumvise,
hamwe nashobora kugenda nkagenda mu gisagara c'Ingozi mvuye i Bujumbura hari kure kandi ndi umunyeshuri nta n'amahera mfise, aho nagiye mu kwizera kuko nari nzi Imana yavuze, ariko uko kwizera by'ukuri n'ingabire kuko nta wundi muntu si bose bovyumva ingene boshobora kuva hasi bakagenda ata amafaranga bafise kandi bakagenda mu gisagara batazi, ata n'umuntu n'umwe baziyo kandi bakizera ko bizogenda neza. Ariko iyo ufise ingabire y'ukwizera igushoboza gukora n'ibyo abandi bantu mu bwenge batokora kandi bikagenda neza. Yesu nashimwe. Iyo umuntu ahagaze mu mubiri wumva yuko umenga imbere yo gukora ikintu wobanza kurondera ibyo ugikoresha, imbere yo kuja ahantu wobanza kuronka itike d'abord, ubanza kurondera aho ushikira, ubanza kwiyeforma ko wa muntu ahari. Ariko iyo ugenda mu kwizera, ingabire yo kwizera yo kuvuga ngo haguruka genda, ibindi byose uzobibonera imbere. Iyi rero ni ingabire yo kwizera. Yesu nashimwe. Ngo ubundi ngo agahabwa n'uwo mpwemu ingabire zo gukiza indwara. Hariho abantu ushaka gusenga ugasenga ngo Imana igukize bikanga, ariko hazi uwundi avuga rimwe gusa ngo mu izina rya Yesu bigaca bigenda. Urumva ingabire ashobora kuba ariyo ngabire yiwe afise yo gukiza indwara. Ngo ubundi agahabwa n'uwo mpwemu kuvugishwa n'Imana. Hariho abantu rero bavugishwa n'Imana bakavuga parler des langues étrangères, indimi zitamenyekana, babihawe n'uyo mpwemu. Ariko hariho abandi bafise uwo mpwemu ariko batashobora kuzivuga, ariko kandi ntibisobanura ko ata mpwemu bafise. Oya, kubera yuko bashaka kuba bafise izindi nabo. Rero hariho abantu bumva bati ko batavuga mu ndimi ngira ngo nta mpwemu bafise, nta don de l'esprit bagira. Urayifise kuko ufise uwo mpwemu yaje akuzananiye n'ingabire zindi. Yesu nashimwe. Hanyuma ngo ubundi ngo gahabwa kurobanura impwemu. Mushaka kuba mwicaye ngaha mwese muriko muravugishwa, ariko hakaza uwundi akavuga ati wewe hora, kuko yumvisha kumva yuko atari impwemu iva ku Mana. Ivyo si bose bamenya kubisobanura kubitahura kiretse uwahawe ingabire yo kubibona. Ngo uwundi agahabwa kuvuga indimi nyinshi, uwundi agahabwa gusobanura indimi. Ibi byose murabizi. Ariko ivyo byose uwo mpwemu umwe niwe abikorera muri bo. Imana ishimwe. Uwo mpwemu niwe abikorera muri bo, niwe akorera muri jewe, niwe akorera muri wewe, niwe akorera muri uriya wundi. Kandi ikindi naco ndababwira nuko bishika yuko umuntu umwe agashobora kugira amadon menshi, agashobora kugira don nyinshi, agashobora kuvugishwa, agashobora gusobanura, agashobora gukiza, gusengera abagwaye, agashobora kurobanura. Birakunda, bivana n'ingene Imana yo mwijuru yabiguhaye. Yesu nahabwa icubahiro. Kandi ngo Imana niyigabira bose, niyo ibitugabira kubw'ubuntu bwayo n'imbabazi zayo, kandi ibifise intumbero yo kugira ngo igikorwa cayo kigende neza. Si kubw'inyungu zacu ariko ni kubw'inyungu za Data. Yesu nahabwa icubahiro. Aho on ariko ndavuga kubw'ingabire za mpwemu yera, le don du Saint-Esprit. Ubu naho gatoya ncishe ko kuri les fruits de l'esprit, nukuvuga ivyamwa by'uwo mpwemu. Twabonye ingabire uyo mpwemu ashobora kuduha. Ubu naho tugende turabe ivyamwa byo umuntu afise iyo mpwemu, ivyamwa bimubonekamwo. Turabye mu gitabo c'Abigalatiya, igice ca 5, turabe hariya ku murongo wa 22. Dusome mu izina rya Yesu. Aha hantu havuga ngo iki? Haravuga ngo ariko ibyo mpwemu yama n'urukundo, umunezero, amahoro, ukwihangana, kugira neza,
ingeso nziza, kuba umwizigirwa, ubugwaneza, ukwirinda. Ibimeze bityo ngo nta vyagezwe bibibuza. Haleluya! Yesu nahabwa icubahiro bene data. Aya majambo arandyohera cane. Ivyamwa by'umuntu arimwo mpwemu yera. Ivyamwa umusangamwo uwo muntu, umusangamwo urukundo. Urukundo ni camwa c'umuntu arimwo mpwemu yera. Umuntu arimwo mpwemu yera arimwo urukundo. Imana ishimwe. Kandi umuntu arimwo mpwemu yera arimwo umunezero. Uyu munezero si ukuvuga kuguma twenga, oya, umunezero wo mu mutima. Umuntu ashaka kugira umunezero wo mu mutima kandi atari karatwenga, yihoreye, mugabo akaba afise umunezero udasanzwe muri we. Hariho abandi munezero wabo uboneka à l'extérieur, nuko nyene. Yesu nashimwe. Hanyuma hakabaho ngo n'ikindi camwa citwa ukwihangana, amahoro, umunezero, kugira amahoro. Aya mahoro rero ushaka kuvuga uti mbega n'amahoro ameze gute? Mbega umuntu arimo mpwemu yera kweri ntibishoboka ko ashaka kubura amahoro? Kubura amahoro bibaho. Satani niwe yanyaga. Iyo Satani yakunyaza amahoro arayakunyaga nyene. Ariko iyo mpwemu ari muri wewe amahoro agumaho. Nukuvuga iki? Ibitubuza amahoro ni vyinshi birahari. Ariko uyu mpwemu ararinda imitima yacu, akarinda ayo mahoro, arayazitirira, aratubungabungira muri twebwe. Ariko amahoro akunda kukugwaho icaha. Wakoze icaha amahoro arabura. Ariko atacaha wakoze amageragezwa y'inyuma ntashaka kukubuza amahoro. Oya. Mu mutima wawe amahoro abacunzwe mu buryo butangaje. Ariko icaha conyene nico cimura amahoro. Hanyuma ngo ukwihangana. Uyu mpwemu aduha kwihangana. Dusomye mu bantu b'Imana turabona abantu benshi baciye mu bintu bikomeye cane, ariko kubera yuko uyu mpwemu abakomereza kwihangana. Ugasanga naho biruko ufise amahoro, wapfushije umuntu, naho biruko ufise ukwihangana, wagize ingorane nizi, Imana ikaguha ukwihangana. Hanyuma ngo kugira neza, ingeso nziza, kuba umwizigirwa. Ibi vyose ni les fruits, ivyamwa bigaragara mu muntu ari mu mpwemu yera. Rero kenshi hari gihe izi ngabire, ibi vyamwa vya mpwemu yera tuvyifuza kubibona mu bantu, tukavyifuza kubibona mu bana bacu, tukifuza kubibona mu bavyeyi bacu, tukifuza kubibona mu bo twubakanye, tukifuza kubibona mu bantu bose twumva tukunda. Ukifuza kubibona ibi, ukabirondera ukabibura. Ukabaho urira ubabaye kubera iki ibi bintu bitarimwo, kubera iki uyu muntu nta kwihangana afise, kubera iki uyu muntu nta ngeso nziza ziri muri we, kubera iki nta rukundo ruri muri we, kubera iki. Aha, ni kubera iki? Ni kubera justement yuko iyi mpwemu itari muri we, kubera yuko ibi bizanwa n'iyi mpwemu. Rero Imana idufashe gusobanukirwa ibintu kandi tubeho nk'abatahura. Ugasanga ubugwaneza, ukwirinda, ugasanga barawukwirinda, ugasanga nta kuriho kuki, nta kuriho nyene, kuko yuko iyi mpwemu itari muri we. Ni ibintu byinshi inshuti yanje ukwiye kwiga kandi ugasuzuma kandi ukaraba yuko ibi vyamwa vy'ukuri biri muri wewe. Kubera yuko ibi ni vyamwa vya mpwemu yera. Mpwemu yari muri wewe ibi nivyo biboneka. Ariko iyo mpwemu atari muri wewe naho hariho ibindi vyamwa biboneka muri wewe. Aha tusabye ku murongo w'19 aha nyene haravuga ngo kandi ibikorwa by'akameremere kacu biramenyekana ngo ni ibi.
ubushakanyi, ibihumanya, iby'isoni nke, gusenga ibigirwamana, uburozi, ubwansi, intonganya, ishari, uburake, ikeba, ibiki n'ibiki, igono, kuborerwa, kudandahirwa, ngo n'ibindi bene ibyo. Aha, ibi nabyo nibiba mu muntu atari mu mpemu yera. Ibi kandi ubisanga mu bantu batakiriye Yesu. Niho biba biri kandi niko bimeze. Rero nshuti zanje bene data, ndashima Imana yuko ubu tumaze gusobanukirwa, tugasobanukirwa impwemu y'Imana iri muri twebwe, iraduha hariho ivyamwa bigaragara bikagaragarira n'abandi. Rero ivyo vyamwa rero vya mpwemu yera, ngo urukundo, umunezero, amahoro, kwihangana, ingeso nziza, kuba umwizigirwa, ubugwaneza, kwirinda. Bibiri ivuze ngo ibimeze bike nta byagezwe bibibuza. Ngo kandi abakristo Yesu ngo babambanye akameremere kabo n'ibyo gahahamiye n'ibyo kifuza. Imana ishimwe. Aho rero tumaze kwerekana ivyamwa, les fruits de l'esprit, kandi twamaze kwerekana les dons de l'esprit. Mu minota isigaye rero twerekane la différence, ico bitandukaniyeko n'icyahe. Imana ishimwe. Ico bitandukaniyeko rero nagomba mu ntega amatwi gose mu ntega amatwi mwumve ico bitandukaniyeko. Ico bitandukaniyeko ni iki? Naho namuvuga mu majambo makeya. Les dons ni kubw'igikorwa c'Imana, c'est pour le service de Dieu. Les dons de fils ni kubw'igikorwa c'Imana. Hanyuma le fruit naho ni caractère y'umuntu harimwo mpwemu yera. Les dons ingabire ni iz'ibikorwa, mugabo les fruits navyo byerekana notre vie, ubuzima bwacu uko buri, uko bumeze. Yesu nashimwe. Iyo dusoma mu gitabo c'Imana turabona ngo abantu bo muri Korinto ngo bari abantu bari bafise les dons nyinshi cyane, bari bafise ingabire nyinshi, baravugishwa cyane. Ariko ugiye kuraba rero ngo muri ya caractère canke naho ivyamwa vya mpwemu ngo bace babiraba bakabibura. Ngo kubera yuko ngo bobo basanga abantu ngo bafise jalousie, bafise orgueil, bafise rivalité, kurivarizanya, wasanga ngo izo ngabiye naho bari bazifise hari kuntu bazikoreshana nabi, ugasanga bazikoresha mu buryo butari bwiza. Ngo leur don devint une source de rivalité, de jalousie, d'orgueil et de désordre, même dans le service d'adoration. Urabyumva? Imana idufashe. Nico gituma rero Paulo nawe yaciye abaha nka remarque, ababwira ababarira ati muri byose naho mwa mufise les dons zingana gute, nimurondere fruit imwe ikomeye cyane gusumba iyindi. Arababwira ati hariya mu Bikorinto ba mbere 14 ku murongo wa mbere. Abikorinto ba mbere 14 ku murongo wa mbere aravuga ngo umutwe w'amajambo uvuga ngo ibyo kuvugishwa n'Imana no kuvuga indimi zitamenyekana. Aravuga rero ati mwirukire urukundo, yamara mwifuze cyane ingabire za mpwemu, cyane kuvugishwa n'Imana. Aravuga ati mwirukire urukundo. Urukundo twarubonye yuko biri muri les fruits.
biri mu vyamwa avuga ati mwabantu mwe naho muvugishwa naho mugirane mwirukire cane cane urukundo. Hanyuma arababarira ati mwifuze kandi no kurondera ingabire yo kuvugishwa n'Imana. Kuvugishwa n'Imana hahandi ukavuga le parler en langue. Hanyuma inge tura mu gifaransa ngene habivuga 1 Corinthiens 14 yego mu gifaransa haravuga ngo mu gifaransa haravuga ngo 14 verset 1. Cherchez donc avant tout à recevoir l'amour. Désirez aussi les dons spirituels, surtout celui de transmettre le message reçu de Dieu. Ngo murondere cyane cyane kuvuga message ivuye ku Mana. Ku murongo wa 5 hanavuga ngo je veux bien que vous parliez tous en des langues inconnues, mais je désire encore plus que vous puissiez transmettre des messages divins. En effet, celui qui donne de tels messages est plus utile que celui qui parle en des langues inconnues, à moins que quelqu'un ne soit capable d'expliquer ce qu'il dit afin que l'Église entière en profite. Aha Pawulo ariko ababwira ati okay, kuvugishwa ni vyiza ariko mwifuza cyane kuvugishwa n'Imana, kandi kugira ngo abandi bantu haboneke n'ubisobanura kugira ngo abantu bafashwe. Les dons ni nziza ariko ni nziza igihe ziri mu gikorwa c'Imana, igihe uvugishwa abandi bagafashwa, igihe uvugishwa abandi bakaba edifiye. Ariko ibitari uko bogomba kagenda mu cumbi wenyene ukavuga indimi zose z'abantu n'iz'abamarayika muri kumwe na data Imana nta kibazo. Ariko uri mu bantu niwavuga usobanure, niba udasobanura naho nta kundi wihorere cyangwa uvugire mu mutima. Yesu ashimwe. Rero nariko ndavuga ku bintu byerekeye la différence y'izi ngabire. Ingabire c'est pour le service. Ariko les fruits c'est le fruit est pour le caractère. Niyo yerekana wewe uburiwe. Nimba ngomba kuraba kuri umuntu w'Imana sinzoza kuraba kuvugishwa n'Imana. Kuko kuvugishwa n'ingabire. Ariko nimba ngomba kuraba kuri umuntu w'Imana nzozi wanyu twicare tuganire, nanje amaso yanje azonyereka ibyo nzobona nibyo bizonsobanurira uburiwe by'ukuri. Nawe ni twaganira uko tuganira nuko ndayagisa nuko ngenda nuko bimeze nibyo bisobanura ko by'ukuri mfise mpemu yera. Ariko les dons sizo zitwereka abo turibo. Ubundi yavuze ngo kugenda no kubona naragenze ndabona hari ikintu nabonye cyantangaje kose. Nabonye umugabo umwe yavuga ngo ni umupasteur kandi yarigisha ngo abantu benshi niko yatubariye, ariko yari umuntu afise ingabire. Yari afise ingabire yo kuvugishwa n'Imana. Uyo muntu mwicaranye muriko muraganira gusa kandi ntiyaba ariko arasenga. Muriko muraganira wewe ubwawe niwe waca uhaguruka kagenda ugafata urukaratasi n'ikaramu kandika, kuko ariko aravuga warumva Imana iri kwiravuga muri we, ivuga kuvyerekeye iby'ubuzima bwawe. Uyo muntu yarantangaje cyane, kandi nawe yaratubwiye ati jewe sinzi, ati none ibintu nibika, ati misi yose ahantu hose ngiye, ati ndiko ndavugana n'abantu ngo bavuga ngo Imana iri kwiravugana nabo, kandi by'ukuri wabiraba ugasanga Imana iri kwiravugana nabo. Ariko rero icyantangaje uwo muntu, Mana we, icyantangaje niba yari yarasubiye inyuma sinomenya, nuko nabonye yuko uwo muntu yari umunyabyaha bikomeye, kandi ariko Imana ikamukoresha uko nyene. Ndibuka ko twamubwiye ubutumwa akihana kandi tukamusengera,
kandi kitabujijwe yuko yavugishijwe n'Imana ku by'ubugingo bwacu kandi tukabibona. Nagomba rero aho mwumva itandukaniro ry'ingabire na les fruits de l'esprit. Ingabire ziva mu ijuru zikaza kubw'igikorwa c'Imana kanaka, ariko ivyamwa vya mpwemu yera navyo vyerekana uburiwe, ubugwaneza, ukwihangana, ukwirinda, ingeso nziza, ibintu byinshi, urukundo. Ivyo rero nivyo vyerekana umuntu w'Imana. Nayo les dons de l'esprit ziba zavuye mu ijuru, Imana ikazirungika ku muntu kubw'igikorwa kanaka. Kumbure ngira ngo wombaza uti none uyo muntu avugishwa n'Imana gutyo, akoreshwa n'Imana gutyo, bigenda gute kandi wumva atari bwakizwe yagendera mu ngeso mbi kandi ari umuntu w'Imana? Ivyo bintu bigenda gute? Sinokubesha nanje byarantangaje mu buzima bwanje, niho mvuze nti kugenda no kubona nabibonye n'amaso yanje. Bica binyigisha yuko ushobora kumva umuntu avugishwa indimi zose, akavugisha agasengera abagwayi bagakira, akagirane, ariko mu gihe cyo kwinjira mu ijuru, kubera yuko hazokwinjira umuntu yakiriye Yesu akagendera mu ijambo ry'Imana, uyo muntu ntagereyo. Kubera yuko yogerayo gute kandi imico yiwe n'imibereho yiwe itavuga Yesu? Ntibikunda. Kuri ya mabariyeri yo kwijuru niyo kwinjira, kuko ari ibimutsinda. Shiti yihanye agasaba Imana imbabazi, hanyuma ari agasubira kubandanya. Inshuti nkunda haniho nariko nababwira nti mugabe ntimurabe umuntu ngo muharurire mu ngabire hanyuma muce mubona ngo ni gitangaza, ahubwo mumuharurire mu ngeso nziwe. Aho niho muzobona umuntu uwari we. Nuko rero Yesu Kristo abahezagire. Ndizera neza yuko inyigisho yabafashije. Nanje ndashimiye Imana kubyigishoboje gukora muri kano kanya. Yari Françoise n'ubu muriko muravugana. Izina ry'Umwami Yesu Kristo rishimwe. Gomba nimba hari kibazo ubaza telefone kuri +46 768 00 65 46. Yesu abahezagire mwese. Amen.